Nivyayiranze. Isi Nivyayiranze. Ijambo ndagukunda. Nguri jambo mwisi yacu ryabaye igitangaza n'amayobera kubera ukubura insiguro yaryo wanyayo ndetse no kubura igipimo canya cyo kuri kwayo. Hano iri jambo kenshi ryagiye rita agaciro kayo n'insiguro yaryo wanyayo kubera igishano cy'ibikorwa by'umuntu abagirirwana mu kanwa buri munsi mbese no kuri kuba kwibonekeza. Aha akenshi ubwira ngo bemeza abo bakunda hari benshi numvise bemera bagatanga ibiguruka mu kirere n'ivyoga mu mazi ko bashobora kuduza Tanganyika bakezana mu marembo y'inzu yabo, ko mbese isi yose bashobora kuyegurira abo bakunda bibaye na ngombwa n'ijuru bagashira kiki nk'umuko bashobora kuritanga. Hano koko yiravye utwo abakundanye babwirana babeshana canke babwizanya uko hari byinshi bituma tuguma twibaza nimba hataba hajemwe n'ubusazi. Hano iyo mvuga ubusazi hari benshi bagiye bumva bakoze ibisa n'ibitangaza kubera urukundo bituma biguma ari insigara bwenge. Koko sinimba urumvise urukundo rw'ibisazi rwa Cleopatra yakunze Marc Antoine, nimba se warumvise inkuru itangaje y'urukundo rwa Tristan na Isolde, wumva ibitangaza biri mu rukundo rwa Phèdre na Hippolyte, nimba koko warumvise urukundo rutangaje rw'abasuma babiri Bonnie na Clyde. Iyihe yindi nkuru wumva itangaje igutuma wemera sheri wawe ko wo muha ibitabo ukamukorera ibitangaza? Koko se nawe ukora ibikorwa nabo kugakunda sheri wawe gushika umupfiri nkuko Romeo na Juliette babikoze? Ni kenshi wumvise inkuru z'urukundo zitangaje, ni kenshi wagiye wumva ivya Romeo na Juliette wumva ariyo werege igendera gusa, ni kenshi wagiye ubwigo bitandukanye kuri inkuru bituma uhora ushaka kuyumva. Uyu munsi niyo nkuru yatumyeje nawe twicara dushira agashinge kuri 94.9 Radio Black FM twumviriza Isi Nivyayiranze. Koko se iyi nkuru yarabayeho byanyavyo? Ndagwaye ikaze mu isi y'amayobera n'ibitangaza, ndagwaye ikaze kuri Radio Black FM 94.9 urisanze yewe mu Isi Nivyayiranze. Uyu munsi turaganira ku rukundo rw'amayobera n'ibitangaza tumye Romeo kunda Juliette gushika ku rupfu yihaye uburozi, urukundo rwatumye Juliette akunda Romeo gushika ku rupfu yisogosa inkota. Ivyagusubeye uyu munsi birasobanuka nawe usobanukirwe, ivyaguteye amadidane biratedanuka bishira amadidane. Jumva nk'ibisanzwe ijwi ni Nyabenda Celestin, ntucikwe. Isi Nivyayiranze. Ndonge ndagwaye ikaze mu Isi Nivyayiranze y'uyu munsi. Tunijanira Iverona mu Butaliyano ku nkomoko y'inkuru yacu. Hano turi Verona aho hari imiryango ibiri yankana runuka kandi ho rishamiranye. Aba n'umuryango w'abakapire usa n'uwegiriye ubwami cyane urimo n'imiryango ikomakomeye hamwe n'abamontegi basa n'abantu babaye mu buryo bubayabaye. Iyi miryango kiretse guhora bashamirana bya hato na hato no kugwana bya buri kanya, nta kindi kintu cigera kibahuza mu buzima bwabo, nta gusabana amazi, nta gufashanya, yewe nta guhana abageni. Koko ikintu kimwe kibahuza n'ukwama gusa bapfa ubugabo bwabo bagwana. Uyu munsi turimo turatembera mu mujyi w'Iverona nk'ibisanzwe. Hano nkuko babitumenyereje insoresore zo mu bakapire barimo uwitwa George, Samsone hamwe na Tibart nibwo bahuye n'abakeba babo b'amamontegi barimo uwitwa Baltazare, Abrahame na Benvolio. Nk'ibisanzwe batangura kugwana nkuko babitumenyereje. Stop! Stop! Put up your sword, you know not what you do. Hold up there. Turn now, Benvolio, and look upon thy death. Isi Nivyayiranze. Bano iyo bafashe inkota batanga kugwana by'ukuri kugira bakiranura ubwabyo n'intambara kuko uye kenshi bahagarika haro ukomeretse canka apfuye. Hano ariko bibe ngombwa ko twari gisagara ishikira kubateranura
abihanangiriza bikomeye cyane ku buryo n'igihano cy'urupfu gishobora kwifashishwa haramutse harwongeye gufatwa. Your lives will pay the price for the offense. You Capulet, go along with me. And Montague, come you this afternoon. And now, on pain of death, all fighting men depart. Isi Nivyayiranze. Hano ku ruhande rumwe turi kumwe n'ubundi musore w'abamontegi, umuyabaga wo mu kigero cy'imyaka 15, umusore ubona ko yitonda atuje cyane ariko kandi ashavura iyo yabihatirijwe. Uyu papa wiwe yitwa Montegi, niwe mukuru w'abamontegi bose ibwami. Uyu mwana w'uyu mutama bamwitwa Romeo Montegi, intwari y'iyi nkuru yacu. Ariko kuvuga Romeo gusa ubanza bituzuye neza kuko bisaba ko tuvuga n'intwarikazi yiwe mw'iyi nkuru yacu kugira yutsure neza cyane. Uno ni umukobwa muto w'ubwiza buhebuje cyane, umuyabaga yarezwe neza runtu, maso y'inyana, tiro ry'inka, kede cyabazira inyenyeri yo mu mutwenzi, umwana w'ikinege wo witwa Lord Capulet, umukuru w'umuryango w'abakapire. Uyu mwana wacu yitwa Juliette Capulet, iyindi ntwari mw'iyi nkuru yacu. Papa wa Juliette Lord Capulet ni umutama w'icubahiro cinshi cane, nyakubahwa, akaba n'umuhanuzi mukuru ibwami. Uyu mugabo ni umuntu akunda icubahiro c'umuryango cane, ahari abatikorako. Mbese ubwira nemeze babanyi biwa kenshi akunda gutegura ibirori vya hato na hato ngo yishimishe, kenshi mbere bikanabera mu rugo iwiwe. Ubona ko anifite n'inyubako itari nto cane. Isi Nivyayiranze. Kuri uyu munsi rero niho turamutse tutabirori mu rugo kwa Lord Capulet. Hano ariko ku mugoroba imbere yaho gato Lord Capulet twamubonye iganira na Paris. Uyu Paris ni umwe mu bari begereye ubwami, niwe yatwara umuji wa Verona. Ubwo twabumva ariko barimo baganira ku mukobwa muto wacu Juliette. Hano Lord Capulet papa wa Juliette yereka abwira Paris ko yomushingira umukobwa wiwe kamubera umugore, maze nyene ubucuti bwabo bugakomera, ndavuga nyine hagati y'umuryango w'abakapire n'ibwami. Hano ariko mwibuke Juliette wacu aracyari akana gato k'imyaka 13, ivyo kubaka no gukunda ntivyari bwatangure kumuja mu mutwe. Hoya rero kino nticyari ikibazo, ahubwo hari hazigaye ko barabo ko batangura guhuza Paris na Juliette kugira niba Juliette atangure kwiyumvamwo Paris, ku buryo Juliette azogera mu myaka y'ubukure yaramaze gukunda Paris bihagije. Koko se ibi bintu Paris byaratinze biramuhira, Juliette we yaratinze koko ariyumvamwo Paris barakundana. Iyi wumva iracyari Isi Nivyayiranze. Isi Nivyayiranze. Hano mureke twigarukire mu kirori cacu c'uyu munsi. Aha murazi turi mu rugo kwa Lord Capulet, umunyakirori wacu kandi akaba n'umuntu akomera kwibanga ryo kugwanira icubahiro c'umuryango. Hano ubanze ikosa rikomeye k'uyu munsi kwari kugufata mu kirori ciwe witumye ataguhaye uruhusha. Aha nariko kubw'ibitangaza arabigiza abanyabwenge nka Samandere baritumira mu kirori cacu. Hano ko tuzi ko se kwa Mutama atakwitumira, ko tuzi ko Mutama wacu akaza cane kurusha amavubi, koko se nibadi bihaye invitation bitumira mu kirori ciwe c'uyu munsi. Isi Nivyayiranze. Aha mureke dusubire nyuma gato amasaha make imbere yuko kino kirori cacu nyezina gitangura. Hano Romeo wacu ari kumwe na muvyara we Benvolio hamwe na Mercutio wo mu bakapire, barimo baratembera Verona nk'ibisanzwe. Mercutio ndakubitse ko ari umukapire ariko akaba n'inshuti cyane y'aba Montegi, kuko wa kenshi amatiku y'amacakubiri y'iyi miryango ibiri hatigira yivangamo cyane. Aha nibwo rero haje umwe mu bakozi bo kwa Lord Capulet aza afise liste y'abatumiwe mu kirori, ariko kuko atazi gusoma bibaye ngombwa ko yifashisha abana bahungu bacu. So can you read? If I know the letters in the language. Isi Nivyayiranze. Koko Romeo yatoye urupapuro arasoma asanga amwe mu nshuti ziwe barimo uwitwa Mercutio tubona aha na Rosaline bari mu batumiwe mu kirori. Uyu Rosaline nkubwiye ndakutse ko ari we yahoze ari mu rukundo na Romeo, ariko uyu munsi batakiri kumwe mu rukundo, ko Romeo asanze Rosaline atamukunda by'ukuri atanamwitaho cyane, ariko ko mu batumiwe mu rubanza bwiyubashe nk'ubwo mu muryango wa Lord Capulet ntihari kureka ko bimunezerererwa.
ariko Mercutio nubwo bacuti biwe batari batumiye mu kirori uko bava mu bakeba baba Montegi nicamubujije kubatumira. Koko Mercutio yemereye Romeo na Benvolio ko baza mu kirori akabacungira umutekano bihagije ku buryo atawubagirira nabi. Koko se ko yaramaze kubashuka ubwo mu rugo kwa Rod Capri bari bahazi, ese baratinze baraje mu kirori ma hano nkuko bayipfunditse na Mercutio, Romeo na Benvolio ngo bo bigize baramba bitumiye mu kirori ca Rod Capri. Aha noneho baje bambaye mask zibafuka ku maso kugira batababona, nuko biha karibu mu kirori batangara kubyina umuziki ngwatira nk'abandi bose bari baje. Isi Nivyayiranze. Hano uko Imana itegura ibintu byayo ntawe ubizi, canke se tuvite basi imigisha y'imbwa ibonye ivoka ikoroka, kuko ibyabaye kuri Romeo wacu bisa n'ibiyobeye ubwenge. Aha kera kabaye umuziki waryoshe cane, amaso ya Romeo yakubise ku mukobwa w'ikizungerezi, nuko umutima urasimba, ko kamera nk'ubonekewe na marika yigendera, amaso aba umunani ubwenge buratakara. Koko Romeo wacu acakena na Juliette bwa mbere mu kirori, inkuru y'urukundo biratanguye sasa. Isi Nivyayiranze. Nuko Romeo afata Juliette atabwoba, noneho batangura gutambana. Koko bwoba burahera, Romeo afata umwana w'abandi basohokana hanze kuganira nimba kutari uguhendana. Ariko ngo ubwo imitima ikundana yahuye n'amaso arabigaragaza. Koko na Juliette yiyumvisemo uyu muhungu bahuye ubwa mbere yumva aramukunze, nuko bose bakora mask bari bambaye barabonana. Hano basomanye inshuro imwe, basomana ubwa kabiri. Koko umwana wacu Juliette yumva harahiye, koko umutima uragurumana, yumva koko urukundo bamaze gufatana. Uyu mukobwa wacu ndakubutse ko kari kakirakana gato cane, ivyo urukundo atanivyo kari kiyizeye, ariko inshuro ya mbere kari gasomanye n'umuhungu kaciye gafatwa n'urukundo. Koko se aba baratinze barakundana bya nyabyo, ko se Juliette nzirikana bari bamaze kumupangira uwo bazobana, ubwo koko uru rukundo rw'abagore baratinze rurakomera. Aha, Isi Nivyayiranze. Isi Nivyayiranze. Hano mu gihe ucibaze nimba baratinze baragera mu munyenga w'urukundo rwabo, reka ndagusubiza inyuma gato muri sale kwa Rod Capri muri ca kirori cacu. Ubwo Romeo yinjira muri sale mu kirori maze akubitana n'umukobwa w'ikizungerezi cyahise kimutwara umutima, nibwo witwa Tybalt yamutera amaso. Uyu Tybalt ndakubitse ko ari muvyara wa Juliette, ariko akaba n'umunyakavuyo biteye ubwoba ku buryo yankaba Montega aho bava bakagera. Uyu noneho kubona witwa Romeo yitumiye mu kirori, ikirenza akaba ari no mu Montegi, nta kindi yari kwiyumvira atari kumukura mu nzira kamwivugana. Aha nibwo none hatoye inkota ngo agenda ngo ace gasuzuru k'inzerezi zitumira mu kirori. Hano ariko kugira ngo hataba akajagari bahungabanya umutekano wo baje mu kirori ngo bice urubanza kandi bari muri komite yago, papa wa Juliette byabaye ngombwa ko agabanya uburakari uwitwa Tybalt ngo ataje kugwana. You'll make a mutiny among the guests. You will set cock-a-hoopla. You'll be the man. Uncle, 'tis a shame. Go to. You shall contrary me. You are a princox god. Isi Nivyayiranze. Yariko ishapu yarafise ntiryari gupfa guhera gusa, ku buryo gatwaye mu mutwe ahiga kuzo kwihorera byanka byakunda. Hano mugihe uyu muhungu acishwe n'agashavu, mureke kandi agusubiza inyuma gato muri sale mu kirori. Hano ubwo Juliette na Romeo basezerana bamaze gusomana, ndakubitse ko nubwo babonanye amasura batigeze bibuka kwibwirana akazina kabo. Hano nibwo aho urubanza rwahera Romeo basohotse, Juliette yaciye arungika Nancy ngo aje kumubariza amazina y'uyu muhungu. Uyu Nancy ni umukecuru yajeje kurabira hafi ubuzima bw'uyu mukobwa wacu. Oya ariko ubwo yagaruka azana inkuru mbi Juliette, umusore yaramaze kuja mu rukundo nawe ari witwa Romeo wo mu ba Montegi, ko mbese gukundana nawe ari sakirego bitopfa bishobotse na gato. Noneho nibwo yaciye asaba Juliette wacu ko yo kwikuramo mu mutwe uwitwa Romeo, ahubwo akiyumvisha ko agomba gukunda uwitwa Paris, ko mbese n'ubukwe bwamaze gutegurwa mu minsi ya vuba cane. Koko se nimba ubukwe bwa Paris na Juliette bwari hafi kuba, ubu se Juliette yaratinze koko ahemuke uwo mutima wiwe wakunze akaja kubana n'uwo bamushakiye. Isi Nivyayiranze. Hano ubwo Juliette yaracibazije gukora mu kibazo cyari kimuhanze amaso, mbese ko nivyo kwegeza ubukwe imbere yari amaze gusaba bidakunze, nibwo none yafashe akayira akaja guhiga ubundi bufasha hanze. Hano yaciye agenda kora umugabo w'umupadiri yitwa Rora. Uyu mwene data niwe yari mukuru wa paruwasi imiryango ibiri yasengeramwo, ariko byari mu bubada cyane kubona imiryango yama mu mishamirano, mbese akanifuza ko umunsi umwe azotinda akayishyira hamwe akayihuza. Ariko mbaye nko gusubiza mu kirori nyuma gato, ndakubitse ko ubwo Romeo na Juliette bacu bakundana ubwa mbere,
bahise noneho biyemeza kubana nk'umugabo n'umugore. Uyu munsi ndakutse ko ari kuwa Mungu. Noneho bumvikana ko bukeye kuwa mbere saa 3 ari kuja kwa padiri akabasezeranya. Bahageze koko Romeo umugambi wo gutora Juliette bakabana yari yawukomeje, nuko padiri atangaza n'umwanzuro wababanza ko bankira. Aha kugira mve ko Romeo yari seriye mu bintu vyiwe, yabwiye padiri ko naramuka atabemereye kubana na Juliette noneho yohita yihora akava kuri iyi si, kuko kubaho atabana na Juliette bitoba bigishobotse kuri we. Nibwo noneho padiri yamenya ko koko bano bana baje bakaniye bishakira kubana, maze arabahezagira bemera kubana nk'umugore n'umugabo, ko mbese ahubwo babwirizwa kurara baryamanye ngo bashikane isezerano ryo kubana bari bamaze kwemera imbere y'Imana. Gusezerana kwa bano bana yaciye abona ko ari mu nzira yo guhuza yari yaripfuje kuva kera. Aha ubwo arugika bano bana yemeye ko agiye guhiga ba papa babo ari bo Roti Capure na Montegi ngo babwire kuno kubana kwabo, maze ibe ari n'inzira yo kubahuza mu biganiro ngo basubize hamwe. Aha se twibaze ko padiri yatinze arahuza bano bagabo. Ese ko Romeo na Juliette barakomeje barabana nk'umugabo n'umugore nyuma yo gusezerana? Hano ureke ndagasubiza nyuma gato mu rusengero kwa padiri ubwo yabasezeranye. Aha ndakwetse ko ari mu masaha mu gatondo saa 3, ko mbese nabasavye ko nije babwirizwa kurarana mu buriri bumwe ngo bashikane isezerano bamaze guhana mu rusengero. Hano nibwo Juliette yitahira mu rugo, maze arindira ko umugoroba ugera hama Romeo akaza bakarana nk'umugabo n'umugore. Imbere ko umugoroba ushika ariko nibwo kandi Romeo wacu yaje guhiga bagenzi we barimwa Benvolio hamwe na Mercutio kuko batari baherukanye. Bano baje gutangaza no kubona Romeo wacu yambaye neza kandi ari ku munsi usanzwe asa n'uwakoze urubanza runaka, mbese akomeza no kumuhatiriza bamubaza ariko yanka kubabwira na kimwe. Hano ariko we ubike ko jewe nawe tubizi kuko twamaze kumva ko asezeranye na Juliette, mbese ko indiriye bwire aca agenda mu cumba kwa Juliette barane nk'umugabo n'umugore. Isi Nivyayiranze. Bakigenda ariko nibwo noneho nyuma yabo bumva ubasifuye. Oya si umuntu umwe gusa ahubwo nakako k'insoresore z'akavuyo zirongowe n'uwitwa Tibalt. Hano mu ubwo twari mu kirori Tibalt afashe n'agashafu ngo wirukane Romeo ku nguvu mu rubanza, nibwo yarahira byanka byakunda ko agomba guhura n'Uromeo bakagwana. Koko Yvette Tibalt yari yapfunditse cari cyo gihe n'akanya keza ko kubishira mu ngiro. Aha ariko Romeo wacu yirinze gushwana n'uyu Tibalt ngo bahave bagwana kuko yamufata nko bamaze kuba mu muryango umwe, kuko yaramaze kubakana na muvyara wiwe Juliette. Hano kandi Romeo yibwira ko naramuka agwanye na Tibalt Juliette akabimenya aza guhava bifata nabi ko yarazi ko ari umusore yitonda. Iba ariko ntivyari kubuza Tibalt umugambi wo kugwana yari yaje yapfunditse kuva kare, ubona ko yari yaje azanye n'ingabo zo kumufasha. Aha Tibalt yakomeje guhatiriza Romeo ngo bagwana aramwankira, ariko nawe akomeza kumutuka no kumusebya, arivyo bitaje kwihanganirwa na bagenzi be ba Romeo, ubona ko bari bashishize kuva kare. Hano Mercutio yanse kuguma basuzugwa n'inzerezi nka Tibalt, nuko atora inkota batangura gukubitana. Mercutio, I beg you, put your sword down. Come, sir. Are you ready? Let's begin. Mercutio, stop! Benvolio, help me hold them back. Stop, please! Isi Nivyayiranze. Aha Romeo yakomeje kubateranira biranka baguma bagwana, ariko mu gihe Mercutio yarasamaye gato Tibalt yamuciye mu ryamye mu jombi inkota mu rubavu, mbese agira ko yitaba Imana. Hano ko Romeo yihanganye kuva kare bakamutuka akihorera, akosa Tibalt akomeje kumuhatiriza, mbese akanashika yaho yica inshuti yiwe magara. Ese koko Romeo arakomeza rero amaboko arabirire gusa? Hano Romeo noneho nawe yanse kwicwa n'ubugwara, afata inkota aja guhorera mugenzi we. Hano koko Romeo ntiyari kugenda nk'uko gusa atihoreye, kuko bari bamushavuje kuva kera bihagije, nuko afatana n'uwitwa Tibalt baragwana gushika mwishe. Isi Nivyayiranze. Hano noneho ibara Romeo yaramaze gukora ubanza atari umwemere kwikura mu yabe yaramaze kwidumbikamwo. Aha kugira basa abandi bataza ngo Romeo bahamusange nawe ngo bahamwicire, Benvolio yamenyeze kuva yiruka cane agahunga. Romeo, away! The gods themselves are angry. Tybalt's killed. Tybalt is slain! Don't stand there a days. Go! The prince will have your head if you're taken. Go! Isi Nivyayiranze. Koko se nahunga arajahe aramara igihe kingana gute? Ubu se nahunga atunda aja kubona na Juliette ryari ko nije bare bumvikanye ko bahaza kurarana? Ese ati ndagende kumuraba, nagenda se bakamufata? Ubona ko yaramaze kwicwa Tibalt, byose biragenda gute? Ngo intango y'igihe cy'umwijima mu munyenga w'urukundo rw'intwari z'inkuru yacu. Isi Nivyayiranze. 우리 서로 사랑했는데
우리 이제 헤어지네요. hano nta kindi cyari gisigaye atari ugutohoza abakoze n'amahano maze bagakanigura bakwiriye. Aha koko umwami yarahiciye yakizwa n'induru y'abantu benshi bamusaba ko Romeo akatirwa kunyongwa, nuko nawe yihutira kumenya uko vyagenze. none hari ukate yagumvise. 차가운 바람이 손끝에 스치며 들려오는 aha nibwo abo mu bakapire bateye induru kuva kare basabira Romeo kwicwa. Benvolio yasabye ijambo umwami ngo amubwire uko byagenze. uyu uko kwaje gusigurira neza umwami akana kukanda mwumvise uburyo Tibert yari akomeje kubasotora gushika yishimera kushyo. Romeo nawe agafatwa n'agashavu ngo amuhorere, nawe birangira yishe Tibert. umwami amaze kuvyumva nibwo nawe yashira mu gashira asanga koko Romeo adakwiye kwicwa kuko nawe yabikoze abihatirijwe, ariko nawe ntari kumureka nkuko gusa ngo agitegenze kandi ari umunyabyaha. hano umwami yaciye ategeka ko Romeo buva muciye muri Verona ko nibasubira kumubona ariko aranahatembera gusa bazoca bamufata bakamwica. uno bamutegetse ko mukira hitwa Imantua akabwirizwa kumara y'imyaka 7 bitaba ivyo bakamufata bakamwica. uyu ndakubitse ko ubwo yari amaze kwicwa Tibert yari yamaze guhungira kwa Padiri Laurent amusigura uko vyagenze, maze nawe nkure gihano ciwe bamufatisha kumushikira. aha ndakutse ko butanguye kwira. Juliette wacu kirindira Romeo ngo baryamane nk'umugabo n'umugore nkuko bari babisabwe na Padiri. akano kana kacu koko ngo nako kari gafize igisharara cyo kuryamana n'umugabo ngo kumva uko urukundo ruryoha. ubanza dise bwari bwo n'ubwa mbere kanabikoze. ese koko ko Romeo bamaze kumuca mu gisagara atinda garuke ko se yamaze no kwica umuvyara wa Juliette, ubwo ho yoza vyomorohera kwinjira kino gipangu c'abakapire. bitabaye uko se biratinda bigende gute? Isi Nivyayiranze. hano koko Juliette yaricaye ararindira kaburira, abicara yongera aricara arindiriye umukunzi wiwe. ijoro ririterera amaso ahera mu kirere ari nako yicwa n'agahinda. aha cyataraziwe nuko n'agahinda yari yibwira ngo arafise kari kagiye kongerekana burundu. aha ubwo Nancy yagaruka nubwo yakirije Juliette inkuru y'incamugongo ko Romeo yishe Tibert muvyara we, ariko nawe ko bamaze kumwirukana mu gisagara. hano icababaje Juliette kwacu nta nuko ari uko muvyara we yoba yapfuye, ahubwo no kumva ko bari bagiye kubana, mbese yararindira ku kanya ngo bararana atakije, ako mbese atari by'uyu munsi canke ejo gusa, ahubwo ari imyaka 7. mbega gahinda. hano nibwo noneho Juliette abonye ko atakindi gisigaye atari ukwipfira, koko yumva ko kuba hadafise Romeo ubu bitagishoboka. uno noneho aciye afata imigozi babashitse ku ruhome ngo Romeo aze kwidugira ko amusange mu cumba, arayitora yishira mu izosi. noneho basatume yiyahura yipfire kubera kubura umukunzi wiwe. Isi Nivyayiranze. 같은 하늘 다른 곳에 aha nibwo nazabonye ko akajete gaheze agire yiyahure, maze aramuhenda ndamubwira kaze aho Romeo yinyegeje. basagiye kumumuzanira ariko areka ivyo kwiyahura. uyu buke yazindutse no kwa Padiri asanga koko Romeo niho yaraye, amubwira uko Juliette yaragiye kwiyahura kubera Romeo wiwe, nawe musaba kunyaruka akaja kumuraba. hano Romeo niwe yumvise amara y'umukunzi wiwe, nawe amwumvira agahinda, nuko aragenda asanga umukunzi wiwe barararana ijoro rya mbere nk'umugore n'umugabo babanye mu mategeko. nuko ivyaramara bihinduka ibyishimo, impundu zozura imitima yabo. ico bagwaniye kuva kera baragishikira, koko urukundo rwabo barushimangira mu ijoro rya mbere. hano ko se bari bamaze kuryoherwa n'urukundo, ese basi nibura birakomeza bibe kandi Romeo yaragiye komoka. ese hoho basi Juliette aremera ate muhira hunge asanga umukunzi wiwe imahanga babane mu mahigwe no mu marushwa uko babisezeranye? mbese nibitagenda uko biratinda bimere gute?
hano koko Romeo na Juliette baraye ijoro ryabo rya mbere bishimisha nk'abubakanye, ariko icyo Romeo atarazi nuko aho yigira ivyo hatari kwa se na nyina canke ngo habe mu nzu iwe yiyubakiye, hari mu nzu kwa Rod Kapire. Noneho ibaze bagufatiye mu nzu y'abandi buraranye n'umukobwa wabo Motifi ngo padiri yabasezeranije. Basi nawe baze Rod Kapire afashe Romeo noneho mu nzu yiwe arazi ko yishe n'umuntu wabo. Aha noneho no kugufata bakakuvunira mu mavi undi bakarangiza bakaguha imbwa zikagutafuna ku buryo atanisazi imenya n'icyabaye. Iba ariko na Romeo yarasonze abizi ko bishitse atakindi cyo mubaka atari kumubaga, ariko kubirikana byo ngo bimushikire yarazi ko ari kwishira mu kagozi abona uyu bwarakiye mu cakarara byuka ava mu miteto yarayimwe arahunga aragenda kugira abanza kiza amagara y'ubwami, kuko nicyo cyari nkenerwa cyane, kuko na Juliette yarabizi ko amukunda ari uko amubona akomeye apana gupfakaza umwana w'abandi akiri muto kamutera agahinda. Ibi koko na Juliette wacu yaje kubitahura abona ko bikwiye ko baba baratandukanye gato na Romeo ahamusanga ngo bamwice, nibura yizera ko bazongera kubonana bagakomeza urukundo rwabo. Aha noneho Juliette wacu wasigaye mu gahinda n'amarira yibaza nimba koko azosubira kubona umukunzi wiwe. Hano inabo kandi abavyeyi biwe baza bagasanga amarira ni menshi kuri Juliette wacu, nuko batangura kumuhoza bibwira ko ariko arira muvyara we Tibarte, maze bamuhumiriza ko bigiye guhera kubera bari bagirira muhe umugabo azomuhoza amarira yarafise. Aha bano bavyeyi bibwira ko ubwo Juliette ababaye kubura muvyara we nagenda akabana na Paris azomuhoza agahinda kiwe yarimo kagahera, mbese banabwira ko nuko baciye babunyarutse babigize imbere ko mu minsi ibiri buzoba bubaye. Kumva bino noneho byakomeje gutera amarira Juliette wacu, kuko we atarizwe n'ivyo bibaza ko ahubwo kwari kubura umukunzi we yakunda cane, nabo barangiza bakamubwira ko gira ko ubukwe n'ubundi mugabo adakunda na gato namba. Noneho Juliette yarabingize basi ngo ubukwe babwegeze imbere, ariko papa we bibona nk'agasuzuguro ahubwo amutera ubwoba bwinshi cane. Will you not give me leave to plead my cause? I tell you what, I not. Do not answer me. My fingers itch. My lord, you're in the wrong, my lord. Isi Nivyayiranze. Hano nta kundi nyine byari kugenda atari kurinda kaje karamana karugwa n'undi mugabo atakunda na gato, kuko atandi mahitamo yari asigaranye. Uyu ariko nawe burya ngo byo yaramaze kubona ntibyari butuma adatangura kwiga imitwe yo kubahenda. Hano inyuma yo kubemera ko yiteguye ko azogira ubukwe, Juliette wacu yabasabye kumurika ngo banze kuja kwa padiri kwihana ibyaha, kuko byari mu migigwa y'abagomba kubakana. Hano bwarakiye Juliette avyugira kwa padiri ngo yirige ibyaha, maze asanga uwitwa Paris yahageze kare. Uyu no wanyuma ndakubwiye nawe yari yaje kubwira padiri ko Rod Kapire yategetse ko bategura ubugeni, akabana na Juliette wiwe ngo amuhoza muri yaheruka kubura mu vyara wiwe Tibarte, nuko aca arigendera. Aha noneho padiri zari zimwakiye kuko nawe yarazi ivyo yakoze kubigiye kumukora. Uno nawe kuko yaje kwibaza ico gukora ko atahona yohera avuga ko Paris na Juliette batobana, kuko Juliette yaramaze kubana n'uwundi mugabo kandi nawe abizi ko yabikoze mu mpisha atanumwe yigeze abibwira. Kurundi ruhande ariko nawe yarabona ko atokira kwemera kubabaza Juliette wacu ngo mubanishe ku nguvu n'undi mugabo adakunda na gato, ndazineza ko yifitiye wahoza ku mutima yikundira cyane kurya mubozo yona kwiyahura. Ibi koko uko wavyibaza niko kundi ruhande naho Juliette wacu yari yamaze kubibona ko nibidakunda ngo padiri agira icakora atakindi yizigata ari kwiyahura kipfira. Uyu mugihe ariko ciyumvira ivyo kwiyahura byamusobeye, nibwo padiri kandi yinguka ikindi ciyumviro gishasha. Hano padiri yaciye ha Juliette umuti ushobora kumusinziriza iminsi ibiri. Uyu muti yamubwiye ko aza kuwufata nijoro aryamye, maze akiyubara ku buryo atanumwe baza kuba bari kumwe nkuko padiri yari yabipanze. Uyu muti watuma Juliette ashobora kuryama butiko mu minsi ibiri bagasanga ameze nk'uwapfuye, hama kazokwikangura ya minsi y'ubukwe yaramaze kurenga. Hano Juliette amaze gupfa, padiri yarazi neza ko mu migenzo y'abakapire iyo umuntu wabapfuye babanza kwindira umwanya munini bamuryamishije kumva yiwe imbere yo kumushingura, na kino gihe bakindire ko bamushingura. Padiri yari yateguye ko acongekira urwandiko Romeo iyo yarari nawe akazera kugira ngo aca mwiba hanyuma bihungire baje kubana mu mahanga atawo bakurikirana. Ibi noneho Juliette wacu yumvise kano kantara kubwenge cyane, ahubwo asaba padiri kumuha uwo muti yitahire ubundi abikora uko yabimubwiye. Hano Juliette atashe yishimye ku buryo no muhira batangiye kumubona yishimye, maze nawe abwira ko ejo bukera yiteguye kuja mu bukwe kandi yaramaze kwitegura neza cyane. Ariko wibuke jewe nawe turazi kimushimishije. Hano bwarije nijoro Juliette wacu afata kagati bamuha, nuko nawe azinduka yapfuye nkuko byari byapanzwe, maze nawe atuma tuguma twibaza niba koko yahavuye akango gasanga umukunzi wiwe.
ese koko Juliet amaze gupfa akikangura yaratinze asanga Romeo yo yagiye? Ese amaze kumusangayo baratinze bibanira mu mahoro ko babiteguye? Nimba se byarabaye ukundi byo byagenze gute ubwo? Isi Nivyayiranze. Hano Juliet amaze gupfa koko ababyeyi baje guhuza ngo Juliet arapfuye inkuru isakare mihingo yose ya Verona. Aba nuko nta kundi kwaro guca bategura uko baja kumushingura, ariko bakabanza kumenera bamujyamitse kumva yiwe imbere uko bamushingura nkuko byari mu migenzo yabo. Nuko padiri umupangu we yari yapanze ugenda uko yabiteguye, igisigara ukunda Romeo wakaza gatora umugeni we bakigira bakibanira mu mahoro. Hano ariko padiri sosi yiwe yaje kugwamo ubunyegera inyuma yo kubona ikete yandikiye Romeo ritamushikiriye, mbese n'ubutumwa yarungitse Romeo atigeze abubona. Aha koko uwo padiri yari atumye kwa Romeo yagarutse amusaba imbabazi cyane amubwira kuko ku mupaka batamwemereye kujabuka i Mantua aho Romeo yari yarahungiye ngo muhe ubwo butumwa. Uyu nta kindi cyari gisigaye atari gusha yifakira ikibazo mu makaja kurokora Juliet. Kundi ruhande naho hakujya i Mantua, Romeo wacu nawe uyu munsi nje ngo rera irota indoto mbi yapfuye aryamye Juliet mu mvi imwe, nuko avyuka umutima wabyimbye. Niko guhamagara uwitwa Baltazare amubwira indoto ziwe, maze aca mutuma kujabuka i Verona kuraba uko Juliet yoba amerewe maze umutima we usubire hamwe. Hano koko Baltazare yaje i Verona asanga inkuru yabaye kimomo bavuga ko Juliet yapfuye, nawe aragenda arabyibonera, nuko aja guha inkuru witwa Romeo yari yamutumye. Uyu ariko icyo atibutse na gato basi no kuza kora padiri ngo anamuce kamuramutse, ubanza basi yari kumubwira ukuri kwavyo akabibwira Romeo wacu. Hano Romeo wacu wamwakirije inkuru y'incamugongo bamubwira ko Juliet yapfuye, nawe icyo avuga n'icyo akora abona ko atakindi zigata ari ukwipfira. Uyu koko aje guhitana uburozi bwo kwiyahuza, nuko afata akayira aja i Verona maze agapfira iruhande y'umukunzi wiwe. Yasize yanditse inyandiko zitandukanye maze asigira isi yose ubutumwa bukomeye cyane ko nibaramuka bamubonye yapfuye atakindi kizoba kibiteye tari urwanko rw'iyo miryango ibiri yabo yamuburabuje kwibana n'uwo mutima wiwe wakunze. Hano Romeo noneho yahitanye Baltazare baragenda bashika mwirimbi aho Juliet yarari, ariko bongeye bakora amakosa bibagira kuca kora abapadi basi ngo banaganire, kumbe ko ari guco babwira nuko gahunda yari yagenze. Hano ariko uko Romeo yinjira hano nako kandi abacungera umubiri wa Juliet bari bakanuye. Hano ubutwa Paris yaje kugwa gitumoromo kumva ya Juliet amubaze camuzanye, amuhora kuza gushinyagurira umuramba wiwe inyuma yaho yari yimaze kwica mu vyara we, nuko bashira mu migere baragwana. Isi Nivyayiranze. Aha Romeo yaje kwigaranzura Paris aramukubita aramunesha aramucumita inkota nawe aca aritaba Imana. Romeo wacu nuko nawe waciye yigira umukunzi wiwe atufata bwa burozi arabunwa maze apfira impande y'umukunzi wiwe ashikana isezerano yari yamusezeraniye. Hano ariko nabo kandi padiri yari yahageze arimo arinjira, ariko mugata ari bwahagere Juliet wacu yari yamaze kwikangura asanga Romeo disi yapfuye koko nawe abura uwaririra hamatora inkota ya Romeo yari yambariye ko arisogota mu rubavu apfira impande y'umukunzi wiwe nawe ashikana isezerano y'urukundo yari yamuhaye. Basi nibura urukundo rwabo rwaburabuje muri iyi si bagenda kurukomeza mu bundi buzima. Isi Nivyayiranze. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Tugana ku musozo w'inkuru yacu, ndakwitse ko abavyeyi n'imiryango bahuruye baza gushengera ivyabaye kuko isi yose imenya ko uwitwa Romeo yapfuye kubera kubura umukunzi we Juliet, nawe yongera mwitura ko mupfira nyuma yo gukanguka agasanga yapfuye. Urukundo rwabo rusakara mu mihingo yose ushikena mu Isi Nivyayiranze y'uyu munsi. Hano nibwo noneho uwitwa Rod Capulet na Montegi babona ko imishwano yari mu miryango yabo ariyo nyirabayazana w'ibi bibazo vyabo, ko mbese yakwiye kubihagarika bagatangura umubano mushasha uzira amacakubiri. Muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
aha haba Rodcaper na Montegi bace biyemeza kubaka ibibumbano bikozwe muri zahabu vya bano bana babiri bereka isi yose ko bano bana babo bakundana vya nyavyo ko mbe naho bari bagiye gukomeza urukundo rwabo nuko imiryango yabo irasubirana. Hari nakarinda gusoza ndagushimira cyane. Hano nawe ushobora kuba warumvise iyi nkuru warayisomye canke warayibonye muri filime runaka ariko ukaba ko kuba rucibaza uko vyagenze mbese n'ubutarabitahura ukaba waryohewe n'iyi nkuru mbese ufise ikibazo runaka canke intererano cyangwa icifuzo dusangiye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube hositwa Black Media kuko ibyipfuzo vyawe ari itegeko kuri twebwe. Jomba nk'ibisanzwe mu majwi ya Nyabenda Celestin. Bye. Ciao. Isi Nivyayiranze. Basogokuru kera baratugwanira, basogokuru kera baratugwanira. Isi Nivyayiranze. Isi Nivyayiranze.